nyigisho inkuru nyigisho. Ndase kandi kubaramutsa abakunzi ba Roy TV vaina umwerereye ni Bella Shaka n'ubundi kuri micro ya Roy TV no musi turi kwa kane n'umunsi w'inkuru nyigisho. Ijambo ry'umure kwanza ushobora kuba ugwaje ufite ikibazo icyo cyose mu buzima ndagomba ndakubwire ni wihebure kirazira kwihebura vyose bizogenda neza n'umwanya gusa ibihe biracana ko bigahindagurika ku mwana w'umuntu. Ivyo ni ku bantu bose kandi si wenyene ntibitume yumva gukora nabi. Inkuru yacu rero no munsi inkuru nyigisho nabateguriye ni inkuru irimo inyigisho nini cyane kandi yagutse mu buzima dusanzwe tubayemo muri kino gihe na cyane muri no myaka isa n'ishushe. Ntabwo uza kubura inyigisho ukuramo. Inyuma kamera turi kumwe na Isma Oji abikora neza cyane. Ndabahaye rero ikaze kugira ngo amaso mugumize kuri ecran mumvirize maze inyigisho ukuramo ushire muri commentaire. Ndabakunda. Iyi nkuru yacu rero no munsi ni inkuru y'umuhungu n'umukobwa bakundanye. Nkaba nayihaye umutwe w'amajambo uvuga uti uhemuka wihuse ukababara witonze. Rero n'umuhungu wacu yitwa Eric aho yakuriye mu cyaro aho navuga ati muri campagne cyangwa se muri village aho yakundanye n'umukobwa yitwa Chance. Uwo Chance bakaba bahuye kuko Eric ntigeze yiga. Numwana yakuriye mu buzima butoroshe acha abona yuko atota umwanya ariko ariga ahitamo kurondera ubuzima kugira ngo ategure ejo hiwe n'umuryango we azogira na cyane yuko abagabo ari mitwe y'urugo. Chance nawe yarize bari bakenye cyane kandi murantunga cyane kandi aho yageze mu mwaka w'umunani mu guhagarika ishure. Eric nawe yari imfuvyi ariko yakuze yigwanaho yaradandaza amafaranga yo kwibeshaho yarayaronka. Niho rero Eric aza gukunda Chance aramwemerera amuha urukundo batangura urukundo rwabo. Chance agerageza gusigurira Eric yuko yifuza kwiga kuko bimwe mu vyo Eric yabaza Chance nk'indoto yamubwiye ati sheri wanje je yifuza kwiga nkarangiza amashure tukazora twese umuryango wacu abana bacu batazobaho nkuko twebwe twabayeho twigwanirira. Niho rero Eric yarabitahuye acafata umusheri wiwe Chance amusubiza amurihira ishure kira kintu nta mwegeza bura Chance mu buzima bwiwe akiri kumwe na Eric yaramubaha Chance nta musi mwegeze amusaba yuko boja mu cyangwa se ngo bagire imibonano mpuzabitsina mu makopinage mu gihe Eric yari umusore w'indero ari très discipliné ntabwo yigeze yubakwa kumubwira Chance ikintu nk'ico bivanye za Chance. Ariga amashuri araheza amashuri y'intango araronka diplome. Umuhungu arabwira ati tegetse kugana kaminuza kuko muri kino gihe wize ntwige kaminuza ni nkuko atacukoze. Umuhungu wenyene Eric afata umukobwa ashyira kuri amutwara kumurihira ko nawe nyene yari asanzwe aja mu gisagara gukorera amadiri yiwe kudandaza bwiwe yagenda hose. Niho rero Chance amaze kumanuka mu gisagara aratangura kaminuza ariga. Ico gihe cyose nta ngeso mbi Chance yigeze yereka Eric, yamwereka yuko amwubaha barubahana yaramukunda mbese uko yifuza ko amera niko nawe yamera. Ico gihe rero Eric yarafite ishizere gikomeye umusheri wiwe yarafite ishizere gikomeye umukunzi wiwe. Niho rero Chance ariga universite Eric yamumenya kumurihira inzu ivyo gufungura kwambara amavuta yo kwisiga minervale irimwo amasilabisi mu biga universite murabizi ko babitoroshe impapuro kira kintu cyose yari Eric kuko muhira iwabo na Chance ntago bari gushobora no kumurihira n'ikaramu cyangwa se ko bamufashe n'utuntu duto. Ego hari utwe yagenda muhira agatora nk'uduharage utundi tuntu twamufasha muri stock ariko ntabwo bari kuronka uburyo bwo kuvuga bati bariko barashira umwana ku shuri bamwigisha cyangwa se bamugurira ibikoresho by'ishure. Wari wa muryango urima utujumba kugira ngo bazoge bari muri mwe bitwa mu Gifaransa bagira survie ni ukuvuga bari ma pour la survie. Rero nuko vyari bimeze.
wacu ashiga marketing kuri kaminuza. Niho rero kuca atanguye stage, ivyo bita imimenyerezo. Aza gukoresha stage, aho yakoreye stage aza gukundwa n'umudeje waho. Amaze gukundwa n'umudeje waho aramukunda, aramwumvisha kuko Chance nubwo bari bakenye yari umukobwa w'akaranga, yari umukobwa mwiza, umuravye uko yagaragara yari umukobwa mwiza, ari presentable, no kuvuga ntabwo ari kufa umushije mijishange se umugaye. Umusore wari wese amubonye ntiyari kugenda atimviye yuko yomugira umugore wo mu nzu kuko ntabwo yari ati n'abantu bose bimubiri ko nayo bifu Bibiliya iravuga ko yari za kandi muri Chance ndari. Rero niho rero Chance wacu buke atangura kubona kumenga Eric ntibakiri ku rugero rumwe. Chance atangura kubona kumenga yari henze gukunda Eric, kandi yogere ko Eric yamukuye aramwigisha diplome kaminuza kuri kaminuza, ariko Chance byose yara umurongo. Aravuga ati mbonye umudeje afise imodoka azompa n'akazi kira kintu kuko deje ambwiye ati wewe kora stage uheze cyenda gutwara guhe akazi. Niho rero we akazi yarakamu umukobwa araheza arasoma igitabo, ibirori birahera. Rero umukunzi we Eric ambwiye ati sheri ndabona nta gisigaye ubu, reka dushinga urwacu akazi nako turindire Imana izoka guhako ofise amanota meza. Muri no mwanya turafashanya mu rudandazo kugira ngo turonderere abana turi gibaruke turi budafisi. Niho rero umukobwa Chance nta gaciro yabihaye, ahubwo yamubwiye ati ahubwo hari icyo nifuza kukuyagira, hari ushaka kuvugana nawe. Icyo gihe rero mpuzabitsina, ariko deje yewe atari kabiri mu kiringo gito gusa yabaye ari muri yo mwimenyerezo, ivyo bita stage. Niho rero ico gihe cyose bakora batikiniye, umukobwa ahindura imyumvire, arabwira umuhungu ati jewe ko biri kose ndabona yuko ntagikuranye gukundana nawe, ivyo wakoze ivyo wamfashije warakoze, Imana iguhezagire, ariko aho bigeze ndabona yuko ntabwo ukiri urugero rwanje, ndumva yuko uronderera handi nanje nkaronderera handi. Kigeretse ko narose umugabo ankunda, mbona yuko dukwiranye, yize amashuri w'umudeje, kandi umva sinomitesha kuko nanje nifuza ivyiza. So kuguyemukira, ariko warakoze kunyigisha, warakoze kumindurira ubuzima, nahangeze ndahakesha wewe, Imana izigumurisha kandi bw'umugore agukunda. Urazi kurota wicaye. Eric yumvise nko menga ararose, yabonye menga ni ibintu bidashoboka. Yavuga ati Chance si umuntu ashaka kumbwira amajambo nkayo. Yibutse aho bavuye, yibutse aho yakuye Chance, yibutse ibihe babanyemo na Chance bakiri ku Gatumba. Eric yaracitse, biramunanira kuvuga ijambo na rimwe, biramunanira gukorora amaso mu maso. Amubwira turakoze. Iryo jambo Eric turahaguruka acaragenda, yambwira turakoze, twifurije amahirwe. Eric acaragenda. Chance aravuga ati nibisanzwe, aca asubira kwa deje wiwe. Inyuma y'amezi angahe deje Chance abatwaye imbanyi. Amaze gutwara imbanyi, deje yambwira ati nta kibazo ngino tubane, ibisigaye tuzobyumvikana. Barabana nta mariage, barabana nta nkwano, barumva babanu. Chance atwara inda. Ico gihe rero deje yaciramo akazi Chance mu bintu byo kwamamaza, ibidandazwa mu bintu byo kwamamaza ivyo bakora muri urwo ruganda yagiriyemo iyo myimenyerezo yiwe. Arakora akarongo dufara ati ubuzima nubu. Amaze kumushira mu nzu rero deje, uwo mudeje nta gaciro yigeze amuha Chance. Chance yarakubitwa, umugabo yaragenda akarara hanze. Chance yarabayeho ubuzima novuga nti deje we yamubona nkumenga ni nk'umucafu mu maso yiwe. Ntiyashobora no kubaza ati waruri hehe sheri, yambwiye ati ntiwariye, wabuze ivyo urya. Namba buze ivyo urya iwanyu ni hehe, ibi warabironka. Nukuvuga amajambo yose deje yakoresha yari amajambo yo kumucurira. Akavura namubwiye ati icambere na mbere
no kwizera gute uranzi ndakuzi tekereza ucare mu nzu urera abana batangura kugira ni umubano mubi chance atangura kugira ubuzima bubi ivyo yari yumviye ko agiye kuronka ntiyabironka ikintu gusa yahabwa na karasiyo byo gufungura nta muzi yagurirwa ntigeze anasubira gusa neza ugerageje kugereranya n'igihe yari akiri kumwe na Eric ubuzima yari agiye gutangura kuba mu bwari ubuzima butaryoshe na gato yarabibona bisayangana ariko ntiyabijamwo amafaranga umugabo yarayaronka mbese nawe ahemwe ambwiye ati zana shiraha umugabo niwe vyose yabikora kandi yambwiye ati tekereza uri umugore nta kindi ibintu by'inkwano byo mariage vyibagire waramaze kuvyara umwana waramaze kuba umugore ibisigaye tekana chance angura gukubitwa chance atangura kuba ubuzima bubi cyane niho rero deje namba yaramurambiwe chance ahavura ambwiye ati mviraho singigukeneye wowe n'umwana wawe fata inzira mugende usubire ugatumba iyo wajuva ikintu gose yamuhaye tike imusubiza iwabo aravuga ati ndabona yuko ivyo twabayemo ivyo twakoze kwabaye kwihenda rero nagaruye ubwenge ntakire yapfa umwana umwe sikibazo genda ubandanye ubuzima bwawe nanje mbandanye ubuzima bwanjye nambara umwana twavyaranye zokora ibishoboka nzofasha ivyo nshoboye gufasha uyo mwana ariko jewe nawe zibagire ntabwo n'umugabo wawe ngiye kurondera uwunkwiriye chance yarafashe utwiwe afata akayaragenda akazi kaba karaheze yaciye amukura mu kazi aramwirukana chance aburi yavani yaje aca aba biba ngombwa yuko asubira iwabo ku Gatumba asubiye iwabo Gatumba arashika abavyeyi namwe murabizi ntabwo reka kwakira umwana nakanye gito gitabye iwabo ariko Eric we yamye aje iwabo kubasura n'igihe chance yaramaze kuja gusura iwabo na kuramutsa abavyeyi biwe kuko Eric nubwo chance yamuyemukira yaramukunda cyane niho rero ari muhira chance aragira ubuzima bubi urazi kwitwa igisubira muhira ntabwo ubukira umwana nkuko wari inkumi gore kandi murumva ko n'abavyeyi barakurambirwa chance amaze gushika niho umunsi umwe amaze amezi abiri ari wabo Eric kuko yarakunda kuhicisha agiye ruguru akacahaca karamutsa abavyeyi ba chance akibandangiriza rero arahaca asanga chance ni hari arambwira ati chance ni wewe ego byagenze gute kuri ngaha ikibazo bimeze gute ko ntabitahura chance aramusigurira n'amarira menshi ivyamubayeho ko yamuhemukiye ko nawe vyaciye mu bana bibi afise ubuzima bubi atagiri yava ni yaja umwana nawe nyene nawe mugabo n'ubwambwiye ngo nza ndagufasha nta kintu kimwe yafashe uyo mwana bari afise ubuzima bubi agashambara kakamunukira ko murabizi gutuma umwana muto nta gahuzu nta sabuni uronka gakwiye nta tuvuta nta kibi gatu chance yagize ubuzima bubi pe no kuvuga uburyo yahemukiye Eric abona ibisayangana byavuye mu birabibi ibisayangana byose si zahabu inyigisho dukuramo eske ko chance yaciye mbanze kwanza mbazi kibazo mu ntunge ko chance yahemukiye Eric amaze gusubira kumubona chance akagerageza gusaba kandi imbabazi Eric ngo basubize hamwe bumvikane babandanye urukundo rwabo nawe ndaguhaye amahitamwo ube Eric wari kumubabarira Eric ntiyari bwarongore yarakiri wenyene kubera guhemukirwa yahavuye ivyo urukundo abona nko kumenga ntibibaho ntibikunda kuko vyamushikanye habi yaragwaye Eric agera kure ariko mu nyuma Imana imuha inkomezi ari yakira ndakubaje rero wowe uri kurankurikirana iyo kiza kuba Eric wari gutanga imbabazi namutari kuzitanga wari kumufasha utari kumufasha wari gukora iki wari kucugenda utamishije mbona rimwe rero nkuko mwumvise umutwe w'amajambo uhemuka wihuse ukababara witonze kandi hako uzohemukigwe kuko umutima w'umuhemu wamana imvune umutima w'umuhemu wamana akabonge umutima w'umuhemu wama umaramaye rero ntibize bikubuze gukora neza mu buzima urimo uzogire neza wigendere kuko turihwa tukiri ngaha nyene ku isi kandi icyo biba uno munsi nico ejo uzokwimbura wa mukobwa uri kurankurikirana nawe nivyo urimo uri kuracanga abahungu ese nawe urahemuka wa muhungu we uri kurarinda abakobwa uri kurabahemukira bimeze gute ufise umuntu akwizera mwavanye kure ese uri kurarinda icyizere ciwe
canke uriko uramubabariza umutima uwukinisha nk'igikinisho bimeze gute. Twige rero kuba abizigirwa ku bantu batwizeye, twige kudahimuka ku mitima yadukunze, twige kuba inyangamugayo haba mu kazi, haba mu kibano, ku bavyeyi, ku bakunzi no mu bindi, kandi uko ngabiri izindi zose mu rukundo. Ahari amahoro umuhoro uramwa, kandi abantu bangahe ngira murabizi, murabarundi nkanje, murabarundi muzi na vyinshi kundusha. Rero yari inyigisho gusa kumwe duhana inyigisho, ndiyumvira igitekerezo nkafatira ku nkuru yabaye maze nkabashikiriza kugira ngo iyi misi yose tugume twirimbura, twirinde guhemuka ni bibi, kandi iyo uhemutse uricuza, kandi kwicuza bigwaza umuti. Twamena ntajyo twiyubura mitima yacu, tweza imitima yacu, twoye guhemuka nubwo batari ku mukunzi no ku mugenzi. Muriko murakorana urudandazwa, eske mwaracanze uriko uramuhemukira, uriko urigundira ko bimeze gute? Iga kudahemuka, ntuzeke ukuri neza ngo babamemukira, wewe kori neza wigendere, kuko iyo neza uko kugarukira byo utari biteze bikagushumbusha umurengera. Rero iyo kiza kuba uri Eric, wari gutanga imbabazi cyane, wari kuvuga ati ndamanitse amaboko. Yari Bella Shaka rero kuri micro za Roy TV. Maze ndabasezere inyuma ya kamera. Isma Oji abikora neza cyane, tekinisiye wacu abashikiriza ibiganiro kugira ngo irungu page gume nayo ni Pacifique neza cyane, turabakunda. Yari Bella Shaka, ciao ciao, mugubwe neza. Inkuru, nyigisho, inkuru, nyigisho, inkuru, nyigisho.